Ataraza ngiye gusohoka arantangira. Umumama acafata mwizosi. Yari ryambere kuva nkorera Imana. Umuntu afashe mwizosi. Arafa kandi aranjubiza. Aya nama ngoma ntabure gutumera. Ngandi nkwemera to yasaba dayi muhone. Intelligence artificielle non si programme y'ijuru. Si programme y'ubwami bw'Imana. N'uburyo Madame Misi yeze yambwiye kunyene rimwe yigeze kwibaza ikintu. Hama mu misi heze sinzi ikintu yanditse kandi bashamaza mu mbega waravyaye. Kora yari abajije ibintu bijyanye mu bebe. Yari yimungenza. Ashaka kubaza ati twizera ko mu bebe wameze neza. Donc yataye ivyo yavuze. Bariko barakoreka ibintu twibumvira byose babishiramo. Ejo nibazo bariko baragira ko baratudikta mwishebe kumenya ibintu bigenda. Usanga turi dufise abarongozi ba AI. Bamarubo bakoshwa n'amarubo. Ubu ntibigikere ko umuntu aza gusenga no genda wandika bakakubwira ati uburongozi bwiza bumeze ukuntu kuno. Mwarasaza yigisha abantu bivuye si kesho biriko birigishwa n'isoko ryaho byavuye. Haleluya. Amen. Satani nawe arafise ukuri nubwo ari umunyabinyonga nawe afise ukuri avuga. Take ibiganza by'umukanye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ikorana cy'ikanguro muri Goshen n'igihe kirafata iforoma. Haleluya. Kandi kuri ibidasanzwe umutima wanjye uranezera ko ngira kandi gusura kuba hano. Tugiye gusangira amajambo y'Imana, ibyo ngiye kuvuga si amajambo y'iwanje, ni amajambo y'Imana. Ndanezerewe kandi ndabashimira kuba mwaratwiyumviriye kugira ngo tuze kubana namwe muri bino bihe bidasanzwe murimo. Yizera nakekeranye ko benshi Imana yaduteguriye kandi twe abo kubyakira mu buryo budasanzwe. Ndashimiye cyane ubuyobozi bwa Goshen ko mwaratwiyumviriye ko si bisanzwe. Abantu bamwe na bamwe bihenda bakumva umengo ibitangaza bwa Yesu Kristo ibitangaza ntabwo ni muri bitangaza ko namara twumviriye ko mu bakozi Imana benshi bari mu kino gisagara mukadutumira n'ibidashobora gufata ibisanzwe. Turabashimiye cyane gose urukundo mudukunda ngene kandi mwumviriye ko twoza ubwira kandi gusura gusangira namwe amajambo y'Imana. Ndashimisha ngo byose yagoshe ariko cyane kohale ijwi ndetse ko ndakivuze neza. Amen. N'abashikiriye tukaganira kure mushobora kuba ndi hano. Nanezera ko nari ku munsi yambaye ikoti. Icyo nari nababaye icyo yansitaje. Kuri we yaje asanga muri biro binaruzira turaganira ngo icyo nsanga icyo yari inyuma namubona imbere mbona ntiyambaye neza nkatwe. Yarambwiye ko yari mu bikorwa nabwiye uyu munsi uje utambaye ikoti kwa munsi ndogaruka gane. Araberewe turamusengera Imana nk'umugore. Reka tusubire mu bibiri yacu dusangira amajambo y'Imana ako karagaciyemo. Tugiye kwinjira ibwina gato ku majambo twatamuye ejo. Aho ngiye kuvuga imbuto z'uburyo butatu dusabwa kubiba kugira ngo tube mu bihe by'ikanguro. Aya majambo uko nabibabwiye sifuza ko Goshen muba ishengero rimwe mu mashengero ko mutabura, ariko nifuza ko muba imfura mu mashengero. Haleluya. Ngiye kubaha ivyankenerwa byose mukeneye kugira ngo mube imfura ngaha mutabura. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwabikora mwabishira mu ngiro nta kizobuze. Babwira ikintu kimwe, isi y'imwemo ntigira ubaguzi, siriko no kivuga mu Kirundi, ntigira
nigira ijambo ryiza. Petero yavuze kwa Korneliyo ngo niho nkimenya ko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha agakoreka iragira iki? Iramwemera. Ntiraba ngo ufite amateka ya, ntiraba biriya n'ibi, ariko ibyo bico usabwa gukora. Isi imwe ntizi kumenya ngo uva muri iyi ntara, ntizi kumenya ngo ukomoka kuri naka, ntizi kumenya amashuri wize, yo igusubiza cyo. Dusomye Yobu turahasoma igice 41 haravuga ngo ninde yagize icama kugira ngo nanje ngico namusubiza, kugira ngo ushobore guhabwa ubuntu buva ku ntebe y'Imana nuko ugira ico nawe utanze. Twarasinzirijwe rimwe na rimwe n'inyigisho ntazi iyo zaje ziva mu bwako bwanje, ndazita inyigisho zo ku marembo y'i Babuloni ziza gusinziza ishengero kumva yuko ibintu bizokwikora kuko Imana kugiye ubuntu. Sinansi ubuntu bw'Imana, icyo turi kubera ubuntu bw'Imana, mugabo ubuntu bw'Imana budushoboza kubiba. Mwisi y'imhemu ni papayi iyo apote karibu ari mu apote mutamenye uyu n'umuntu zana niyo Bibiliya yiwa. Haleluya, haleluya. Umuhovivaliste n'umunyekanguru mu bintu kera mbere ibintu 8 sinibuka neza, ariko aravuga ati no ibyiciro byamubwiye kuja n'ikanguru ry'inkangu Burundi n'umuntu wacana umuntu wacha danezero cyane kubera rya projecteur muri Thomas nabo banshi mukunda kuwe. Rero reka tugaruka ku ijambo ry'Imana. Ninde yagize icama kugira ngo nta muntu namusubiza? Ishengero ntiripfa kuba mu bihe by'ikanguro gutyo nyene, rigira ico ritanze n'isi y'imhemu cyangwa mu bwami bw'Imana. Imana igaheza ikarisubiza ico twita ibihe by'ikanguro, ibihe by'impemburo, aho nkuko nababwiye ku munsi w'ejo ijuru rifata ingingo ryo kuza rikisuka mu buzima bw'abera. Haba kandi Imana ikaza ikagendagenda mu bisagara bya icyo twita ikanguro. Ikanguro ni Yesu agendagenda mu buzima. Umunsi ndabwire imbuto zitatu ishingiro koshe n'umubwirizwa kubiba kugira ngo mushobore gutemera canke kugendagenda canke kuba mu bihe by'ikanguro. Ikanguro si ikintu tuvuga, ikanguro n'ubuzima tugaragaza. Haleluya. Ntababwiye ne Yesu yavuze ngo mbega mwene muvuga ko asigaye amezi 4 kugira ngo iyi mburagira tunamura amaso imirima ireze. Ibyo ijuru ribwirizwa gukora byaramaze kubikora. Ikibazo ni twebwe dusigaje icyo gukora kugira ngo tubone ibyo ijuru ryateguye n'ivyo natwe dusabwa gukora biriko birahura habika muri gafata ikibanza. Umva mbere yayo hariho uruhara rw'Imana hakaba n'uruhara rw'ishengero. Abantu cyane tukunze kuvuga uruhara cyane rw'Imana. Imana ikibazo bifise, Imana ikibazo ifise cyo kuduha agakiza mu miryango yacu. Imana ikibazo bifise cyo kugira icyo ikozwe mu buzima bw'abantu buhinduke, abantu babohoke. Oya, ikibazo kiri kuri twebwe. Rero turi ngaha kuno musozi wa Goshen muri no misi 3 kugira ngo twitabe akamu turiko turaterwa n'ijuru kugira ngo dutembe mu bihe by'ikanguro. Sinifuza kuba gusa umuntu wo guhabwa amasezerano no kuyateranira ntuyabemo. Iyo tunavuga umugore nka Mariya sumuri habo gusa isezerano n'umuntu yatumye isezerano ifata ikibanza. Hari abantu bacubiza Imana yavuze bishobora kuba hano muri nose. Numva mbere meze neza. Haleluya. Hari basibe yabayeho yitegure ko yari yarabwiye ko atazopfa atabonye ukiza kwa Isirayeli. Igihe kimwe abona Yesu ariko ngo usezeye umusavyi wawe amahoro. Haleluya. Hari n'abandi bivuga ngo barapfuye bapfana amasezerano, barahawe amasezerano, barabwiwe ivyo babwirwa, barahawe amabanga mugabo ntibabifata. Siniko no bivuga ntibavyakira, ntibabiteramira, barasamara. Ntabura amasamara. Imana mubwiye kuja gutanga imazi ngo kirenga zuba arasinzira, ibisiga vy'abero biraza bijya ikimazi. Haleluya. Amen.
Abisirayeli bamara imyaka 130 nawe nyine Imana yavuze 130 Imana yavuze 100 mugabo bararengeje kindi myaka 30 kubera iki hari abantu bacegwa hari abantu badubura mu Mana turadubura siko muri kubranga hano abantu ngabo muri cyo kiba isezerano ry'Imana ryavuze ko ryabaye kera cyashitse ngabo abantu bakagenda inzingo zingo ariko baradubura Imana yazirabwira bishatse muzogeza ngira kwa muri ko murazubura kuno musozi. Haleluya. Urugendo bari barisanzwe kumaramo iminsi hagati y'imisi 7 n'imisi 11 bayimazemo imyaka 40. Ivyo bintu bikababeko mu izina rya Yesu. Imbuto zitatu goshe mubwiza gutera kugira ngo mutembe mu bihe vy'ikanguro. Muriteguye? Aha somera Hosea igice cya 12 ku murongo wa 4. Uce ubundi somera muri Luka igice cya 18 ku murongo wa 2 ku murongo wa 2. Hama kandi Zaburi 44 ku murongo wa mbere. Aha nindagiye kufasha gusoma. Okay, ni Eric conservateur, okay? Kugeza uduntumiwe. Kavuga ati je 2026 ni siku ko yansanze. Hosea 12 ku murongo wa 4. Murongo wa 4 haravuga ngo mbere yahotoranye n'umumarayika aramunesha ararira aramwinginga i Beteli niho yayiboneye. Somo kandi yayiboneye mbere yahotoranye n'umumarayika aramunesha ararira aramwinginga i Beteli niho yayiboneye. I Beteli niho yayiboneye. Uyu ni Yakobo bariko baravuga kuvuka kwiwe ku murongo wa 3 ingene yaje afasha agatsinzika mukuru wiwe. Hama ku murongo wa 4 batubwira ibihe by'ikanguro byabaye kuri umugabo yitwa Yakobo yavuye yitwa Isirayeli. Ariko ibihe by'ikanguro ku buzima bwe ntibyapfuye kuza gutyo nyene. Hari kumwene ubuzima bwari ko buramufosa kubaho. Hama nawe amenya neza yuko hari icyo asabwa gukora kugira ngo nawe amufose ukunyene abaho mu kijuru yariteguye. Hari abantu gushika uyu munsi bari victime y'ubuzima inzu itari ryarabageneye kubera ko batigeze bamenya yuko ivyabo munibize neza babwiza kubikwanira bariko barasenga ku mavi. Imbuto ya mbere turiba mu by'ikanguro ni imbuto nita intambara yo ku mavi. Haleluya. Gimana tugiye kwangaje intambara yo ku mavi. Haleluya. Nta kanguro ryigeze riba abantu badateye imbuto yo kusenga no kwinginga Imana. Kana pana amasengesho yose ko hari ubwoko butandukanye bw'amasengesho. Ndashimishije kuvuga uburyo bwo gusenga, ariko ndiko ndavuga amasengesho y'intambara. Amasengesho ukiranira ivy'iwawe. Hari amasengesho gushimana asho ndiko ndavuga. Amasengesho gushima Imana zo tumika muri fata kibanza. Ariko ndiko ndavuga amasengesho ukirana. Avuze ngo mbere yanikanye n'umumarayika uribuka ivyabaye kuri Yakobo. Umarayika Yakobo masiko listen. Reka manje kwiruka ndakugenda ngo sobanze ndabigisha. Yakobo aha kumugisha Esau avukana ashitse asanga Isaka se yahejeje kumahezagire. Aramubwira ati none gatata nta n'umuhezagire n'umusigaranye. Aramubwira ati nta n'umwe sigaranye. Ariko ijambo ry'Imana nyemere kungene Esau yagize inzigo yagize ishari arababara kubera ko yibwa umugisha atarondera Yakobo kumwica. Yakobo atarahunga. Yakobo nivyo ahunze afise umugisha. Mugabo wize ukitegereza ubuzima bwa Yakobo nta kintu na kimwe mu byo Yakobo Isaka yari yaramuhezagije yigeze abamo. Yagiye kwa Labani aba umukozi uwahawe umugisha na Isaka aba umukozi uwo ntiwari umugisha. Umugisha suko umukozi umugisha no gukoresha. Simvuze ko abakira abakozi mutahezagiwe ntimunyumve nabi mugabo aho si Imana gushaka.
Imana ikeneye ko ari wewe ukoresha. Biva ku musoma imitwe ku mutwe bisigura iki? Nuko uba isoko y'umugisha ku bantu ugatanga akazi apana guhabwa. Ndabisikoza ko utamenereze ngaho. Haleluya. Mwikangura dutahura yuko turi abatanga ntiturabakira. Reka abandi bakire bivuye kuri twebwe. Mugabo twebwe Imana ashinzwe kutugira isoko isoko y'igiti cy'amacane amababi arenga inzitiro zawe. Ameneze muri tubaza ugakura witeze gusa uwo kuhabwa cyangwa ibyo guhabwa nturatahura neza ikanguro. Ikanguro ni impemu ya Kristo ikora muri twebwe. Impemu ya Kristo ni impemu itanga ubugingo. Somwe muri Yohana 20:20 hambira nuko data atanga ubugingo niko yahaye n'umwana gutanga ubugingo kandi ngo abuha uwagombye. Uwo tukomoka ko aratanga suhabwa n'utanga. Naje kubwira rwose nitegure kuba abagiye gutanga abana bagiye guhabwa. Ukuboko gutanga kuzokoma kuri hejuru y'ukuboko kwakira. Mwitegure kuba gusa abakira muzopama muri hasi. Ariko ab'Imana ihumugisha ni babandi batahura ibanga ryo gutanga. Ni babandi bitanga ku gisari, abandi bitanga mu gusenga, ni babandi bitanga mu gusigikirika, ni babandi babisoko y'umugisha mu gutanga. Gira umuntu bategura uwo gutanga n'uwo guhabwa. Haleluya. Haleluya. Yakuba amaze kubona atari ibyo biriko biraba. Mwibuke ukubwira koze imyaka urazi gukora imyaka dote yo gukora imyaka asenya avoma aragira ateka iyo niyo dote yasabe. Namwene ayihejeje raba kino kintu ntibamuha uwo yakunze Rakeli baca bamuha Leya siwe yari yakunze. Bamumuzanya mwijoro kurya yivye umugisha nawe baramwivye. Uravyumva umugisha. Inyuma yaho ngira ati nimukeneye uwo wakunze ko rindi myaka iba ingahe 14 ari mu buca. Naho ngene 14 iheze havuga ati burya rero nari nkeneye ume ivyanje nigira toya ntavya ufise ibihari byose n'ivy'iwanje. Woni rabana tariko nimukeneye kwawe reka guhera uyu munsi utangure guharura ikizovuka cyane intungwa izovuka ifise amabara nizoba kwawe. Asubiye naho nyine kugira iki gukora kandi imyaka 14 arongera umugore iyindi myaka yindi arindiriye itazogenda twaye. Uwo ni wari umugisha. Wongiye yabwiwe n'umuhanuzi na Isaka yuko abo mu rubyaro rwa bene se bazomukorera niwe ariko arakorera abandi. Mukamunyuma aravuga ati nubwo bimeze gutyo ntacyo bitwaye arakora imyaka yindi mu matete kwiza gutandukana nanje kurondera umuryango bivuga ngo aragenda ariko nawe nyiragenda afise no konsa nubwo ngiye ntacyo ngiye ntwaye nta kizovuze ko nashika mu nzira esawa zonyica zongira nabi. Giki njambo y'Imana tubwira ngo afata abagore biwe n'incorekezi wiwe inyuma yaho n'ibitungwa ngo abizabukana umugezi we atasigarayo. Hataza umumarayika baranigana gushika mu gatondo. Haleluya. Amen. Uwo twita Israeli ngiyo zira ry'umugisha. Farawo yaramubajije umunsi umwe none ufise imyaka ngaha ati imyaka maze mwisi ndiko ndayerera. Wa wundi yaheze kigwa yabaye mwisi ariko arayerera. Haleluya. Yatanguye kuba mu mugisha kuva umunsi akoze ikote ryo gusoma muri Hosea aho yandikanye n'umumarayika bivuga ngo aramunesha. Mugabo bandikanye bateranye ifusi n'imigere biratugiye ukungene bariganye yarabije cyane arataka mwemajambo mu gusenga ko gukirarira imiwe aho Imana muhaye kuneza babashije bakirukiro kibaza. Haleluya. Hari ibintu bitatu kwigira mu buzima bw'iwawe ukiri mu gafyinyi ukibona yuko umenye urumva nyine wacafise imyanya uravyumva hari ibintu kugira ngo bifate ikibanza mu ibihe by'ikanguro tuko turavuga. Nta n'umwe yigeze bamubwiye cy'ikanguro atabanje gukirana atabanje kurira. Ese by'ukuri murafise umutwaro w'ikanguro kubwa mutakura
murifuza by'ukuri ko Imana bagira imfura ngaha kumutakura si ukuvuga gusa ngo muri imfura hari amarira mubwiza kudispoza abantu badafise hari umutwaro ubwiza kubaremera abantu badafise ibihe vy'ikanguro bivyagwa n'umutwaro bivyagwa n'ibihe vy'ubukira yakenyera akavuga ngo nk'umugisha imodoka nk'inzu oya yarafise ikintu kimwe gusa atereye ku Mana ndakeneye umugisha apana wo kugira wo gucika. Hari ubwoko bubiri bw'imigisha ikomeye, hari umugisha wo kugira n'umugisha wo kuba. Icyo dukeneye ishengero si ukugira, dukeneye umugisha wo kuba, kuko wabaye ucugira. Tujuru hari masiko ijwi rikora abashikira. Haleluya. Hamwe ubunyene ukoroka deke yuko ubaye umushikiranganje na karorero ubunyene hari ubambiye mu minsi yahera bamunomye ari gusenga yafashe bis agiye gusenga n'umuryango wiwe mugaba yaje kumunoma asohoka asanga hanze ikinda kwifurije umunsi wese gushikire ubona ivyo utari witeze asohotse abona baraje ngo nyakubahwa uri mwiza kugana cugumira ati dufise itegeko rivuye ku mukuru w'igihugu yuko uri umushikiranganje kuva uyu mwanya tuko turavugana nyakubahwa inzira mu mutima tugende aracugumira ntabwo teze ntabwo yari yibaza ko tuzora ko biva meze neza iyo umugize wo kuba ufashe ikibazo mu buzima bwawe kugira n'ibisubira kuba ikibazo. Haleluya. Hari ibintu bikurikirana uwabaye mwamaze kuba hari bice bitangura kuza nuba meze neza muri ko muranyumva Yakobo ntakindi araharanira yarise yaratatse arondera gusa gucika haramaze tushaka iki abishaka umuhezagire acamaze ngo witwa nde tinitwa Yakobo harangati nushiswe Yakobo wiswe Isirayeli kubera ko wagwanye n'Imana n'abantu uranesha ikambo n'ibintu tugwana n'Imana kandi tukagwana nabo tukanesha. Yakobo ni igicapo canje yuko umviriza Imana yarampaye amahirwe yo gushobora kugwana nkanesha. Haleluya. Wongera afise ubwoko kwitwa na mukuru wiwe ahindura izina. Haleluya. Kuko icyo ibintu byose biba birahindutse. Ibeteri niho yayiboneye. Ibeteri niho yayiboneye. Gusenga biduha kubona Imana. Gusenga nanavuze ngo biduha kubona Imana. Biba ino mbuto maze uzora kutabona Imana ikanguro nige tuko turabona Imana kandi nta muntu yabonye n'Imana ubuzima bwe bwabone ko buri abantu bose umunsi bateje ibibazo mu nzu y'Imana no mu muryango w'abera n'abantu baje bitamwe ariko batabonye Imana n'abasivili bavanze mu gisirikare cy'Imana. Haleluya. Siku muri kompramizi urazi kugira gutondana urugamba n'umuntu akiri umusivili. Umusivili ninde n'umuntu yikunda. Umusivili n'umuntu abona ivyiwe gusa. Umusivili n'umuntu yikwegera mu vy'ubugingo ariko Paulo yandikiye Timoteyo nta musigari yikwegera mu vy'ubugingo azohimbarwa mwandikiye uzi rikari. Haleluya. Umusivili ni wamwe akeneye mubabaza. Umusivili wamwe atemera ko Imana imucisha. Iyo usomye Abayobora 11 gura ku murongo wa 38 havuga ngo abo isi ntiyari babereye kuyibamo ngo bagiye bagerera ubugaragwa barara mu bisozi bacishwa mu vyobo ngo isi ntiyari babereye kuyibamo. N'abantu Imana iha formation bakayica mu kimeze kose bagaca mu bugaragwa bagaca mu vyobo bagaca mu biyaya bagaca mu misozi bagaca amatoroshe ariko bose bakagumana kwa kwizera. Rigaca bashinga intahe ngo abo bashinguye intahe no kwizera. Ariko Imana ikibona yuko batohabwa ivyasezeranye tutari byumvikana neza ko hari abandi bari inyuma.
narizi ko abagoshe nabo barimo. Haleluya. Abashinzwe nayo kwizera si bajya gusa dusoma muri bya Aburahamu bande natwe bwe turimo uyu munsi. Imana yabonye yuko atarize ko yoba ibyasiza tutarimo. Haleluya. Majambo harabandi bahizi bari nyuma. Liste y'abahizi bikanguro ntiyahera. N'uyu munsi Imana yacyakira rukwita. Uyu munsi ugeze kumutakura, uyu munsi ugeze muri goshe ibikirarondera. Ndatumanye ninde yotubwira. Haleluya. Abantu bemera kuya kino kiguzi cyo gushikana mavyaza. Hariho kote office, hariho citation office ivuga ngo niba ukeneye gukora kw'ijuru, niba ukeneye kumanura ijuru, reka amavi yawe hashike hasi. If you want to cut the heaven, let your knees hit the ground. Haleluya. Kandi gatoya Luka 18. Luka 18. Rasulu here ku murongo wa mbere. Nuko somo cyaye niko shirika gusa. Bisaba ko bakwiye guhora basenga. Ntibarambigwe bwira umuntu bati uko no gusenga utabwiza kurambirwa uriko uragukora. Ndoma Imana musama sengesha yose amasengesha yari kanguru amasengesha marato murayizi si 100 metres si 200 si 400 si na 800 ni birometero 42 ni metero 600. Biragusaba ko ufise souffle, biragusaba ko ufise endurance. Ikanguro ntibiza ngo wafyonze kwa mucuboni kanguro ni marato. Iyo umuntu ariko yiruka muri marato biratandukanye n'umuntu ariko yiruka 100 metres. 100 metres ni ibisegonda, biruka amasegonda. Ariko abiruka mu marato n'amasaha barasohoka. Bisoze niko navuga marato cyanibuka mu atlete wo muri Tanzania yitwa John Akuri yagiye aserukira Tanzania. Rero yiruka marato. Muri John Akuri baramusiga, ntibamusize gusa. John Akuri yashitse bari ko barugara stade. Bakabari wa yanma higarwa rikaraba. Abatera javero abasiba bagira ibiki. Mu bivyo byose birahera. Hama marato baraheza. Bibaza ngo bahejeje. Hari rero avuze ati okay tuzobandanya ejo. Hagiye bariko barasohoka. Bariko barugara stade cyangwa cyo nakura. Abarati hari umuntu arakiruka. Abashorisi bose baraza John Akuri. Batabura kumubaza ati ubarukiruka atego ntari nkintu. Baratangara ati uyu mwana ngana gutya nuri byakugere biti warwaye toya. Ati mugabo uramara maji igihugu cyawe Tanzania toya gisi nakimara maji. Icyandungise gusa ngo cyandungise kugira bikunze mu wa mbere mugabo kandi ico bandungikiye nuko nawe urigano nkarisozera jewe ndahije iso yiwanje. Harashaka babihebeye mu nzira ariko jewe nashitse. Haleluya. Muramunda bati ntacho bitwari kugere woshi gupfe gushika gusa. Hari umujyamba ka video nabonye wabo kwa pastor hariya birori. Umudamu yagiye kuri escalator ya zangazi ziye. Unazibona? Hanyuma ntiyamenye ukungera agenda ataranyerera. Acakagara. Mugabo ntiyagarara ngo ateye ikibanda y'imudugana. Bamwe baduga, baduga nyene batambuka, abandi bahagaze nawe ashika agarara. Icamwengeje ningene baci bagira capture bashiravuga ngo naco bitwaye ukushika upfe gushika gusa. Bamwe bashitse bahagaze abandi bariko baratambuka washitse agarara naco bitwaye. Haleluya. Marato. Arabantu bakaye hagati higanwa ritarahera. Ibijanye n'ikangura marato, ibijanye n'ikangura kuziga mu muriro wagakiza, ibijanye n'ikangura kuziga abagwa rukundo rwa mbere. Harabageze ahantu bamaze guhabwa ivyo bari bakeneye baca bahagararira naho. Ariko ikanguro no gushika. Amen. No gushika ku musozo, no gushika ku mpera y'imihamagaro yacu. Amen. Ikanguro si namwe ikanguro si imisi 3 ise tuti ikanguro no n'ubuzima ikanguro
n'ubuzima tubamo. Haleluya. Nsome abigishwe bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Byumvikane ko hari abasenga bakagira ahantu bagira iki barambirwa. Hari abasengera ikanura akagira igihe barambirwa. Hari abasengera kino gihugu barambiwe. Bisezera ko n'umukozi barambye apote jewe n'usuye kungora ngo rusengera igihugu jewe haheze yambwiye ngo yahagaritse gusengera igihugu mu mwaka uheze mu kwezi muri uku kwezi muri uyu mwaka mu kwezi kw'indwi ati ngo nahagaritse gusengera burundu no uyu n'umuntu yaguye ku rugamba. Haleluya. Ngo yararashe ariko umva iki gihugu tuzogiheka gushitsa tugishikana mu vy'Imana giseze iki gihugu ntigisanzwe. Haleluya. Ntigisanzwe namwe turabwira naho mu ishengero abakeneye kugenda ngo tubasengere mugende ngene bashe bandana abantu bati hano amaze kusaba programa bakeneye apotre biciye mugende ingove mugende natwe twari mugabo igihugu kirafise abahizi n'abahizikazi. Hari abantu twasinye turavuga ati ntaho tuja iki ni igihugu cyacu nta wundi azogushikana mu masezerano twebwe nubwo nugenda nugaruka rimwe nakubitira ngo wagarutse ndagaruka nyine twatugiye gutabara bene data kubera ko urumva nyene uravyumva teza kuvuga ngere bandaba ahanyene atagitoro ahanyene hari bijya byose ibise by'umuvyeyi bitegura kuvyara ngere bandaba. Haleluya. Amen. Ibihe bikomeye bikora abahizi. Ibihe byoroshe nabyo bigakora abafeneya ibinebwe. Umunsi ko turajana abo misi imbere atabahizi bazobahari. Kubera isi kirageza korosha ibintu byose ku buryo uri bikene kuri uriyumvira ingene uredija hato uyu munsi sifite gusa ko uha ChatGPT gashikuri gukorera ugacubitanga. Uyu munsi naratangaye pastor hasigaye hariho AI isigaye ikompress indirimbo abaririmbyi. Yes wowe ibwira uti shaka indirimbo ivuga ngo ndakunda Imana isho byati tuyumvire gatoya bashobora guha amaparole bagashaka na melody wowe ukora gusa uvuge ugaca ubishira mu mashini. Uyu munsi AI intelligence artificielle uyu munsi iramuha ubutumwa bwiza ushobora kuvuga badakeneye gusinga mu Imana ivuga bashobora ati ejo nkeneye kwigisha nakaro kubyara ikangu bagashaka guha ubutumwa buteguye gusa bishobora gusoma abasomera abantu uzadusaba abantu basigaye baza kwigisha amapratikazo bahawe na AI. Yo AI nandiko ndababwira ni systeme ya antikristo mu majambo cyakizira Daniel yavuga kizohera nico siko mko mranyumva intelligence artificielle no si programme y'ijuru si programme y'ubwami bw'Imana n'uburyo madamu misi yambwiye kungene rimwe yigeze kwibaza ikintu hama mu misi heze sinzi ikintu yanditse kandi bashamaza mu mbega waravyara kora yabajije ibintu bijyanye n'umubebe yarayibungeza ashaka kubaza ati twizera ko umubebe wameze neza donc yataye ivyo yavuze bariko barakoreka ingene twiyumvira byose babishiramo ejo nibazo bariko baragira ko baratudikta mwishege kumenya ibintu bigenda usanga turi dufise abarongozi ba AI bamarobo bakoshwa n'amarobo ubu ntibigikere ko umuntu aza gusenga no genda wandika cyangwa tumurongozi bwiza wese kuno umuntu azaza yigisha abantu bivuye si kesho biriko birigishwa n'isoko ryaho byavuye. Haleluya. Satani nawe arafise ukuri nubwo ari umunyabinyonga nawe afise ukuri avuga yaravuze ati handitswe ngo bazokuragiza amareka rege ryari ijambo ry'Imana kuko ari ukuri yaravuze mugabo si umunyakuri. Twuguruka amaso dusenga udasiba ntiturambirwe kuko dushobora kuvyarika. Haleluya. Haleluya. Somera arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagire udusoni ku bantu
muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi aramubarira ati cira urubanza runkiza umwasi wanje amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singire isoni z'abantu ariko kuko uwo mupfakazi angoye akanungace ko umurongo kuko umupfakazi angoye amasengesho avyereka n'amasengesho kugora Imana mukani yari karababwira ukungere gusa histoire y'abantu uyu yari umugani mugabo uyu mugani wagana kariho abakeye kuvyari ebidasanzwe babwirizwa kuba abantu bagora Imana mviriza kuko umupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ntabwo rumucire kubera ko yashaka kumucira agiye kumucira kugira ngo areke kuguma ariko aramugora yego hari ibintu bitazonga ubuzima bw'iwawe utemeye kugorana mu buryo bw'ibihembo hari ibintu bitazo kwigera bifata ikibanza mu buzima bwawe udafashe ingingo yo kugorana ugorane ku Mana ugorane no ku bantu jewe muri no minsi ngeze ahantu kubera ubwinshi bw'abantu bankenera abangora aribo nakira Haleluya. Amen. Siko muri kumranyi. Amen. Nashaka kubakira ku rutonde. Mugabo nararengewe. Ku buryo nubwo no kwakira misi yose hari uzoshikirwa inyuma y'amezi ane. Mugabo ndavuga ati ndabizi ko rutonde ndabizi yuko ari nibi mugabo ntibikunda akangora kugira ngo nkiza gatwe shobore kuruhuka avuga ntibiza nta kundi uraza. Abantu tumwe badushiye ko yangoye cyane. Abana baturuma ndarindiriye kuzombwira aburumva nyine bazorindira. Haleluya. Amen. Ini realite y'ubuzima. Hari ibintu bidakunda tutagoranye. Hari success izanwa na perseverance ariko mugabo cyane na consistency kugorana ukahoza kukama kugeza nibana. Unigeze nikarabifu. Kora ko umupfakazi angoye ndamuca urubanza rukiza kugira ngo yame aza kunzikiriza nka marika sinzira ariko materi mwe nasomye ngo uyu mupfakazi yatumviriza yari yihevye naho yo nyicaje twani nanisa mfuye niko materi nasomye wakomaza atera amabuye ku nzu yiwe bavyuka gasanga ni mupfakazi ati wowe urakomereza ati nukwinda komereza mu tuvuga kugira ngo sirugumenza ndaza kuko ndamerewe naza ciye urubanza yego ati sa nzoguhamagara ungora uke ugatonda kagaro mupapa yumva amerewe ntakiryama nagisinzira akantu kose batatubone wa mupfakazi ikiyo cyameneka ati uyu ni wa mupfakazi mwimati none twese turonka amahoro kintu mutunganye Misimbe no kubigeza tutegezwa kubombarda ijuru amasengesho kugeza mvameze neza ijuru ifashinga tumiza nivyo twadusa amashengero menshi kumutakura mugabo iri rya Goshen rikumara rikorera tuza amahoro ibi biremewe bino biremewe Haleluya. Amen. Yesaya utigacuna kabiri ku murongo wa gatanu kwera kumanuka havuga ngo abibutse uhoraho ntimukagira ikintu mugacereza kandi mukamwemera kagira ikikaruwa kugeza Yerusalemu ahiwe ishimwe je mu yandi majambo nimwemerere Imana kiruhuka sengeri kanguro lirikanguro sabikanguro kugeza ibiri bizatoya aba bantu ifa kutubakora ivyo bari kwaca kwera ko nibari kwa duhagaye kugira ngo niyama zaraza kunzikiriza ese kwivuga ubushize apotre yaje mu mama w'imyaka 50 naje kwigisha muri compagnie de Debo navuze ngaha navyo navuze ko mvuga byinshi ndambitse jora bitisha mvugikira naje kwigisha mu mama arandindira hajya abantu basohotse ataraza ngiye gusohoka arantangira umumama
acafata mu izosi ryari rya mbere kuva nkorera Imana umuntu afashe mu izosi arafa kandi aranjwiza aya nama ngoma ntabure gutumera ngandi nkwemera to yasaba dai muhone arafata tabwe nibikiga mama abarashaka nimaze muri ati nibiki cyangwa mbwiye tumva atorera ibyo byo kwigisha ati byo byari ijambo ry'uwanje ati ni Imana ikiravugana naje ati ngo iyo Mana nyene yagutumye iyo Mana nyene yagutumye ariko aranjegeza genda ibarire ko nkeneye umugabo Yesu mama kumbe ari umukobwa nibaza ngo arapfakaye nibaza tubaza warigeze umugabo ngo we nawe nigeze wacari nk'umu ego turamaze rufise imyaka ingahe ngo 57 yaraturushije imomezi yaratwoheje abonye ndiko ndiyumvira arasonaje gati wavyumvize kuri ngurindurigira nga navyumvize gaje kuri haizi misi ari yaranje amenya homba niki gikorane cyo twagiye kwane bibiri kwishengero utugira bitatu niki kwane cyakabije naje hajya shise muhira mwikoti mwenja nzigaye mwisenge nuvo umuntu adodoye baratsa kumugururira ko nari baraza sinagira kumugura camone wa mama ndamwisha kuri nari nzi ko basubire kwa kundi asanga yatoya kukoze imana ewe yatoya kukoze imana none ngoma yamukanze kireke ira umugahunda wari ko turakoze imana nitubaba asanga twoya mukozi Imana nuri mwifuza iki asambira ngo narinje kugutumira ya Mana yawe yarose rero nimba utarashikana 57 haracari ivyizigiro haleluya Mavyumvise ndamuci kwanza umukiza kugira ngo ntiyamwe aza akanzigiriza ikintu cyo kuzigiriza gucumbereza cyane haleluya ariko mumvirize icyo Yesu ariko arabigisha umviriza munsi kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uyo mucamanza agabitanye yavuze none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza ntizocira imanza abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro bayiborogera ku murango no mwijoro abizocira urubanza ngo nabagize iki nabayiborogera byari umurango no mwijoro umurango no mwijoro nahi batevya mwijoro hari igihe bishobora guteba mugabo bizorohera kuba birashobora guteba ariko bitegerezwa bizorohera kuba uko biteba ariko biza biryoshe cyane haleluya uko bifata akanya muze muri aya mavoka ya projet ntaryoshe ntajya avoka byafashe umwanya wo kubanza kwera neza inkoko ya projet mutoyi ni bataka kaka kamunguze ga kaseka kanga nibiryo wakunda haleluya nahi batevye bivuze ngo yashobora guteba mugabo nawe bitevye tubirorere twihanga kuko bitazobura gushika n'umenya ngo portio bizunguruka bisha bitegerezwa kuzoba nicyo gituma biravuze ngo babwiza kwiga intebe basenga ntibarambe ariko ushobora gutuma umuntu arangwa akabadekuraje mwikangu rwanishaka rwanishaka ugumana dirams rwanishaka
ntura vuba ishaka Amen. ntubivemo. Hari abonzi twari turi kumwe mu mabonye bitevye bariyonjorora ariko uyu munsi baragaruka ati twarasenga twahora dusenga nabo kubera ikibo batarimo kubera ko barageza ahantu baracika intege bararambirwa. Urugendo rujyane kambura nuko ukomeza amaboko yawe nuko ukomeza umutima wawe. Ndakunze bivuga ngo uwo mwana arakura agwiza inkomezi z'umutima. Hari ibintu Imana ishobora kwizigiza umuntu akagwikira inkomezi z'umutima. Umuntu gusa yumva gatoya akantu kagize agaca yirukanka. No, sinivyo bavuga ko ari ivyo ngo ubu yawe tubona n'intambwe zagize ubwoba. Kujya mu yawe unyabwoba. Uravyumva? Ivyana n'intambwe ivyaye ingwe ivyaye ivyana biravyinyegeza mu bikaza tunika bikanga ibigize ubwoba nivyo bicika ubuyawe. Ibiginze bikagira umutima nivyo bizoza biracika ingwe. Haleluya. Amen. Turi kumwe? Turi kumwe? Somera kandi Zaburi ya 144 ku murongo wa mbere. Tuja kindi tugiye kurabira Zaburi 144 umurongo wa mbere. Uhoraho igitandara canje, Uhoraho igitandara canje, nashemagizwe yigisha amaboko yanje kurasana n'intoke zanje kugwana. Uhoraho igitandara canje nashemagizwe. Umviriza impamvu ashemagizwa. Yigisha amaboko yanje kurasana. Atwigisha ibijyanye n'intambara zo mu buryo bumwe. Atwigisha uko dukiranira ibyacu. Si ibyo gusa avuze ngo n'intoke zanje kugwana. Hari abantu atarabagwanya nabwiye abo nashobora kuba mu ikanguro. Ikanguro ni iry'abagwanyi, ikanguro ni iry'abafighters, rijyanye n'abagereye. Muriko murangiza? Uhoraho arashoboye. Ejo nababwiye ukugere Imana itaherengeteje abansi bose b'Abisirayeli. Hari abo yasigaje kandi basigaza express kugira ngo ize yigisha bariko abazovuka hanyuma ibijyanye n'intambara ibigishiriza kuri abo bansi itahejeje kuramba. Imana ikeneye kugutunga nk'umuntu azi kurwanira azi kurwanira iby'Imana, azi kurwanira ubwami bw'Imana. Bivuga ngo Pawulo ngo amara imyaka 3 ariko arakiranira iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Bamufunga bamukubita mbwa batatu kumva ubutumwa bwiza. Haleluya. Imbuto ya kabiri, imbuto ya mbere yako ndavuga ni n'amasengesho yo kurwana, n'amasengesho yo gukirana. Naho bigishwa ibijanye no gusenga uriko urarondera guhindurirwa izina umugisha wo kuba. Imbuto ya kabiri tubiba mu bihe by'ikanguro ni imbuto y'ibijanye n'ivyo bita intambara mu vyiyumviro. Intambara mu vyiyumviro. Iki rero kirakunda benshi muri kino gihe cyacu. Urazi nta handi hantu Satani, munyumvirize neza, abohera abantu neza kabadadira atari mu vyiyumviro. Ivyiyumviro munyumvirize neza ubundi ni ingabire ijuru ryaduhaye. Ivyiyumviro ni ingabire Imana yaduhaye. Mugabo iyo mu vyiyumviro tudashobora kurwana intambara nziza ngo tuneshe mu vyiyumviro, ntidushobora gushika mu vy'Imana yaduteguriye. Ubuzima bwacu munyumvirize neza, ubuzima bwacu ni igicapo cy'ivyiyumviro vyacu. Imigani 23 ku murongo wa uko yumvira mu mutima ni kari. Haleluya. Satani azokora ibishoboka vyose yabigiye cyose ariko aramuteza intambara mu vyiyumviro. Aho mbiro tuva uri kuri yumvira tuzakameza kwiyumvira. Babwira kino kintu ivyiyumviro iyo tuvuga ngo ukwizera ni ivyiyumviro vyumiye ku ijambo ry'Imana. Kuraza urashobora kuri kurandaba mwe ivyiyumviro bya bitari kuri jewe ntubu uri kurambona. Hari abantu benshi mwanya bariko barandaba mwe gukora ko ivyiyumviro biri ku muntu hapfa bishuza mu mwanya, biri kuri message bamwandikiye ati uyu munsi urambona. Nubwo nogira gute ntaza kumbona nta nikimaza kumva niragushikira ukaburi kuraba umuntu mugabo ntubone ibyo ariko arakora kubera ivyiyumviro byawe si ubiki.
burya Petero mwiburize neza ntiyanyitse kubera ikindi. Petero yanyitse kubera ko mu byiyumviro by'iwiwe hari igitero yagize. Yesu akimubwira ngo Petero nuze yumvise icyo jambo cyaragenda cyangwa gutambuka ku mazi. Bwacu yumva Toma inyuma mu bwato ati Petero aho wamugeze ni hehe? Acakura umutima mwene majambo acakura ivyumviro ku Toma acaranyika ivyumviro vyagire kuri ndo uko yumvira ari kuri. Haleluya. Amen. Paul yandikiye ishengero ry'abikora avuga ngo dufata ivyiyumvirwa mu mitima. Ikigwanya ishengero burya ubwa mbere na mbere kiri mu vyiyumviro by'abantu, kiri mu vyiyumviro Satani ateza abantu. Yana no kugwanira ivyiyumviro ni shando bataye. Ni wanesha mu vyiyumviro by'iwawe uzonesha no mu buzima bw'iwawe. Siko biko mwana mu kibanza. Haleluya. Ni Yesu tutombanda. Haleluya. Amen. Mu vyiyumviro vyacu. Sobeka cyabonye Efeso 4:23 na gatatu ngo dutwara umwanya neza. Abanye Efeso 4:23. And be renewed in the spirit of your mind. Mugahinduka basha mumhemu y'ivyiyumviro vyanyu. Udahindutse musha mumhemu y'ivyiyumviro vyiwawe uracari kuri bijanye no gushitsikanga hano muri ino. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Ubiza kurwana runo rugamba muri ico abantu bavuga ko uri. No, muri ico amafaranga ari kuri konte yawe angana no hari abantu ko barakatagira amafaranga kuri konte yamaze kwakira yuko ari umukene. Ninde yakubesha? Ninde yakubesha? Nusha kubururo bw'abantu benshi batagira amafaranga kuri konte ngara batunze. Abraham yari umutunzi niba Imana yamuhezekiye muri byose nta mafaranga Abraham yarafise kuri konte. Mugara afise ubusho yasabagara neza yafise imirima yari c'est comme la nouvelle base. Donc il est défini des situations bancaires. Alléluia. Amen. Non, ici vous voulez qu'il commente avec vous. Vous êtes quoi connaissez awa. Haruti kura ko kwamuganga bamuskumubira ati nibikunda kusoko umwana yaramaze kwakira mu vyiviro vyo mu hembe y'iviro vyo ko ni mu bana vya ninde yakubesha. Yakunyesha mu Imana bira ngo abo banyegiputa sima niyo mikogote yabo ntabwo ari mpebwe. Ndabasabye gatoya. Ndabasabye gatoya. Kene gato muri Yesaya 33 dusomera ku murongo wa 4. Urumva turishengero Kenya riri kumutakura aho tojuda. Ninde yabikubwiye ivyo? Ni Imana bivuze. Haleluya. Amen. Iyo samura bakira umwana batandukanye n'umugore naho yonyine ibintu byose. Umwana ashobora kuba atari karabigaragaza mugabo ari we samura umunsi yakuza akamenya uburenganzira bwiwe agatangura gushikana kugaragaza ivyiwe abantu bose baraza batangana. Somera Yamara rero abanyegiputa si Imana. Abanyegiputa si yo bivuze abanyegiputa. Il y a une puissance mondiale, il y a une puissance économique. Nous avons dit que Israël, il y a un Égypte. Siba hari gihe mana ya bagerageza gushingira uburimbi buko nanamuzo kwigerugera menya neza ko icyo cyose kurabona ntabwo ari Imana bivuga ngo n'imikogote yabo ari byo no kuvuga twogeranya n'amasharbrende twogeranya n'amadrone twogeranya n'ibigwati rutura byo muri kino gihe bivuga ngo simpemu ubiza ku murongo wa 4 kuko ari kuhoraho
ambariye ukuri ko barangabiye ati nk'uko intambwe cyangwa ubuganza cyangwa umugunza w'intambwe nk'uko intambwe cyangwa umugunza w'intambwe igwangwarira kuco yishe umviriza iyo abungere benshi batabajwe kurwana nayo ntikangwe n'amajwi yabo. Bwira umuntu ati reka gukangwa n'amajwi yabo. Nari kasoma nabi ariko birikavuga ngo nk'uko intambwe cyangwa umugunzo w'intambwe ugwangwarira kuco yishe igihe abungere batabajwe ngo bivuze ngo ntikangwe n'amajwi yabo. Murasubiza y'ubuhigi iyo bariko barahiga hari ukuntu badestabiliza ivyiciro vy'igikoko, hari ukuntu badestabiliza psikoloji y'igikoko, baraza bacegeza ibintu kugira igikoko kigira kimedesa yego ibiriko biragwangwara vyose, ibiriko biratera urwamo vyose, ibiriko birareza urwamo vyose, vuza amajwi vyose tubisire ku buzima ku makuzi danye nawe tumira kwisi. Haleluya. Intambwe ntigangwa n'abungere batabaje, inzogira zagwa mu rwabo ivyo bariko barakubita bisakuza ntikangwa navyo kubera ivyivyo vyayo biri kuco yishe kose. Kwangwarira kw'ikanguro, kwangwarira ku mutima w'ikanguro, kwangwarira ku kimana yatuganye namwe, reka gukangwa n'ibiri hafi yawe. Haleluya. Amen. Twese tugira ikibazo ku ishengero, tugira abantu batubanye b'ababanyi bitwaje ico bari amatitire bafise ngaha mu isi no mu gihugu. Umunsi umwe serupa kumwarahaze turiko turasenga ntiyubaha n'amakoraniro yacu bahagarara hanze tuvuga twari guhamagara ngo umurongozi wanyu yabwira ngo hari umuntu mukeneye, baraza barabimbwira avuga ntashobora kurindira byose ikorana ndakote nibaza ko ari umutegetsi kibyo babaganza gusa sinarinze ko atacari ndakora kamwe mu umutegetsi ca ndubaha ndagenda n'akagayi bona rifite bari mutwara rufenge tiyo kwaya ngo turiko tubaza amashengero ngaha muri no quartier muri dukeneye muri no quartier buri uko haguma urwamo bw'abantu batuza kuryama tuvuye mu mirimo yacu turushe bagakeneye gushikana turyama ino ni quartier résidentielle nyanya rero narije kubwira ko urushengero ramukwiye kugama nk'ubu sinzi vyazana niyo vyavuye bishavu tuvuye mu bikorera tuka nibagira ico bambwiye kananyahuriza sindakuzi ariko nawe nunzi tumenyaniye ngaha uraje kubura karaje kubyara n'urushengero cyangwa niyo bashobora kuvugana azoba ari projet y'umwana umuntu azoba ari projet y'umuntu nga arasanga n'amagabo y'Imana. Come on mugerageze kuvugana gufuza amanyama menshi nta manyama menshi gusa umwana hari igihe muba mupfuye muvyo mupfuye mu kibazo k'abantu bose batagira ubwenge batazi uburenganzira bwabo. Ndafise ubusha igihugu campaye bwo gukorera ngaha bwo burinde uri hejuru y'itegeko twebwe turagiye kubiraba sawa turagiye kugira cyaramuseze cyane yicaye nibanza amakoraniro mu minsi yakurikiye acabona ndi kumwe n'abategetsi bubaha arabaza tujyaniye yumvise iwabo undi mbona aciye ku ruhande ikindi gihe duhurira ahandi hantu
no barambye ngo apotre muri sawa ega usense kare wa apotre kifesa haleluya nitiyubaha ntawe uzokubaha kandi nitiyubahisha ntawe uzokubaha. That's it. Ufise impano muremure, gira ubwenge, ukora ibyiza, ubaha abantu bose, gorokera Imana, umvira ibyagezwe byayo, ibisigaye ntukangwe n'amajwi y'abungere batabajwe kuza kurwana nawe. Bikangwa n'amajwi y'abungere menshi batabakira ngo bazi kugira iki kwitesha ikubigwa ijambo kwigwanga ni kugumana guharanira icyo wafashe. Ibire bibera ngaha mvimviro by'iwawe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Hora yanjye aravuga ngo tuboneka nk'abasuzuguritse mugabo nitwa abanyacyubahiro. Bibiri ngabo by'imviro tuboneka nk'abakenya ariko bitungishije. Hari waciye avuga ngo ukiyagiye ngo Bibiliya ngo ariko iravuga ukongo. Sinje nabivuze tuboneka ariko dutungishije benshi ati Republique Démocratique du Congo. Ariko nayo turayisabira amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Ako sinabasika ni Congo, sinabasika ni Afrika yose. N'u Burundi nuko nyene bimeze. N'ahandi hose nuko nyene bimeze. Ivyari bisanzwe kudutungisha niko bitungisha abantu. Urabona umuntu akaza gacigiti wawe ugashinja kukimugurira iwiwe, ari intebe, ari imeza, ari akabati, kandi icyo giti yagikuye iwawe. Amakaka barayegera muri Cote d'Ivoire bashaka kuyagura n'amashokora. Umuntu wese afashe indege acazana amashokora ngo yagurira amashokora abana bana ari mu Bubiligi ari nayo mu Bizere nayo wanyu. Ibwirizwa guhinduka numva memeze neza. Ibwirizwa guhinduka. kuko ibigwanishwa by'intambara byacu atari byo mu buryo bw'umubiri, si byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi dushingura uramename tugashingura mu vyimbo byacu. Eba kiki mugumana ndi gato reka mumwigisha gato ijambo ry'Imana biratubwira somero kashaka neza imatashaka ne ngo nuko umugwanizi ngo agerageza ngo umwami Yesu bamutugana mu gisozi kirekire bamwereka ubwami ngo aramubwira kera tukiri abana twasi tubona ngo ni inzoka yaje isamubwira ngo tuduga hariya ku musozi inzoka ngira ngo raba nicyo gica kuca wimajije mugabo bijya vyose dusoma cya kiganiro cha Satani na Yesu hari mu vyiyumviro bya Yesu. Ni vyiyumviro vyaza muri batuduga umusozi akaduga kumbe ni Satani akuduga akitegeza terega hariyo rakusina hamwe no ugira gutya nkapfukama nkamusenga ndashaka guca ndonka icubahiro ntarize ndaja kusara bijya byose byari mu vyiyumviro hajya iriwe wori hindura umukati hindura iwe ihinduka umukati urye bijya byagihindura kubera ngo yarashonje n'ivyiyumviro yagize ati n'umwana kwikorora ntiyanditswe ngo azokurageza amare bijya byari vyiyumviro. Pesha abana b'Imana tuko turakwitwaza kwera iki intambara mu vyiyumviro. Umuntu akibwira mujya mu manura nanjye noca nduga ni mu vyiyumviro watewe kwiyumvira tujyavuye ijewe ca naje watewe kwiyumvira ati jewe Imana ikirakoreye watewe kwiyumvira ngo twe turi bitanga watewe ni mu vyiyumviro. Rero biruza ngo dushingura akarimbi ko
akarimi kabiza gushinguka mu vyumviro by'uwabwira gutembe mu hejikaho. Icyo kintu cyose kiriko kiragerageza gukondisiona kuba ubuzima Imana itabwiriye kubaho byayo. Hari ivyumviro bamwe ariko baragatoya ugera akijijwe umugabo ntacyo afise ugera nawe ni umupagani mugabo afise ibyo nkeneye. Mana reka je kurujya afise ibyo nkeneye nzomusengera hinduke ni mu vyumviro watewe uri mwemwe yera ugiye kubera ubucuruzi wewe. Haleluya, amen. Ni mu vyumviro uviriza Musa dushingura imari n'igishizwe hejuru cose. Mucyose avuga down imaginations, les imaginations n'ibicapo biri mu vyumviro by'iwawe, n'ivyo wibwira, n'ivyo ubona indani wewe. Avyo ngo dushingura hano bavuze ngo dukubita hasi amajana ivyumviro vyose bitari kubirava ku Mana n'igishizwe hejuru cose, and every high thing that exalts itself against knowledge of God. Icyisize hejuru cose kiriko kiragwanya ukumenya Imana. Ivyo ni mu vyumviro vyaje. Umviriza Musa wose mwenye icongereza iriki uretse kusoma ikirundi wewe kiyashiriwe kugwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose. Twagira iki? Ngo tubigomorere Kristo. Tubigomorere Kristo. Ikintu cyose cyiyumvirwa mu mutima tuza kukigomorera Kristo. Amen. Atari kuzoba ko turizunguruka ko turagenze imuzingo yakushimana tugene. Hano mutagira igicapo kinini cyabo sikimera babwira ejo. Naftali nisha ni mpongo yishashi cyangwa ishashi y'impongo bwo. Ishashi impongo yishashi. Ishashi y'impongo irekuwe. Ishashi ni ishashi y'impongo irekuwe. Umuntu ari kugwa he mu vyumviro. Ndabize kukirukira. Ufashe inkoko ukayikura igasoba. Ukayizana kumutakura uyiboshe, wayiboshe ku maguru ikagerageza ikumva ko nyine yaboshwe, igasubira ikagerageza hari umwanya wa mbere temera ko yaboshwe yibaza ngo nibiri ko irafa kuyishikira mugabo haragera ahantu kumwana uhera itindika ikakira ko yaboshwe bigaca biva kuboha ku mubiri igaciboha no mu bwenge no mu mutima. Uyishikaye kumutakura iyo yamaze guheza kubona yuko igiye gucika ikidari, igiye gucika encardo pure, demi pure, iba yamaze kubibona, iba yamaze kubona amavuta y'amakoto, ibitunguru, iba yamaze kubona yene iri ku meza ivyaye vyaheze. Mugashaka kubiza yambira ngo itunye. Wayishikana kumutakura ku gatatu ukayibohora, uzogerageza nubwo yigira rigenda. Nubu yeterageza. Baba yasha. Wayo ngabo nikiboshwe ku mubiri. Isigaye boshwe mu mutima. Urashaka buryo Imana dukorera. Turashaka buryo Imana bagisha bitwebwe. Bitubohora mu mitima yacu. Iminyororo yose yatuboshe ifatiye ku bintu bifatika, ibintu biboneka, ibintu twaba turacamo ko bukeye ko bije, ibintu bigize ubuzima bwacu. Hakiri umuntu acamo akunagize sheke rimwe kabiri hagati yakiyakira yuko ubuzima bwiwe nuko amarikagira menshi. Tuvyamaze kucaye mu vyimviro. Uyu munsi ndiko ndasenga Imana kandi agusengera kugira ngo ubohoke mu vyimviro. Mu vyimviro vya Amen. Haleluya. Suko byaserimo byase kabiri bisigura ko nyene bizo kwamba vyango. Oya. Uwakoze amatara yitwa Thomas Edison yagerageje amavuga ko yagerageje inshuro zishika 2000 aravuga ko yagerageje inshuro zishika 1000. Itara litaka. Munyuma yimaze kwaka baramubaza ati niwacitse intege ya kubera kutacitse intege ati inshuro zose vyanse
mu buryo n'inzira umuntu yocamo itara rya narize sinananiwe. Haleluya. Bajona kuri nawe ariko warugara stade bana yagushika gushitse Imana nirabi ntango y'ikintu ndarangije ariko Imana izora biherezo. Haleluya. Ushobora gutangura nabi tangura ntacyo bivuze. Namwe nabwira abantu uko uvuka navyo wahisemo, uko twavuze navyo twahisemo. Vyumvise umuntu wagenda akabwira umwana we ati ujya muhura wangene ushobora. Haleluya. Haleluya. Ariko akaba n'abandi baza ntibasubire kubaza ba se wabo batangura kuvugaho bonye bwabo akaba ari bo bagaragara. Nahora ni wewe birora yego nakumva ntibashobora kurondera iyo we bakubonye birakwiye. ariko bakubona bakabona ntibikwiriye bagaca binakurondera aho ukomoka nawe bagasanga yo. Umunsi umwe hari umumama yampamagaye arambwira ati ufise umutwaro ushaka dusenge n'abantu nyene n'abantu umuco niko ndavuga umva umwana wacu umukobwa wari kuyiruka inyuma y'agahungu atatu kamaze waba nyine ubona no mu rubanza guzokora umwe gushobora kwishanja amajambo ko tugomba tunyakwe mukozi w'Imana. urumva umuhungu icyo ariko arazira. Haleluya. Ibyo tuza kubihindura mu izina rya Yesu. Byakunda fata ibyumviro mu mutima. Haleluya. Tukabikomorera Kristo. Ayo rahisi ndengeje ku mutima. Ibintu tuvuga ejo. Amen. Amen. Magure ku maguru yanyu.